mukanya ubwo mutegura amayinite guys ndako basubiramwo ubwo mutegura amayinite bigende fresh sana mcha muteura umwe muri ivyo bifuza ko bazobona ivyo ukwezi kuri Black bazosubirira indirimbo tuzogumana ya Eri Pro Kayanza represent nuko zoka kuri Mr D1 Dieudonné Umunyuka nande mazina menshi agiye atandukanye ubona yuko avukana mu ntara Kayanza ari anye mu bana batandatu ahubwo batatu bakogwa batatu biraryoshye sha barasheri nje kimwe ni wacu turatesa babiri muri piste ni babiri muri piste rero twatoka commune twe mama gentil abanaga quota ntumbwire okina umupira n'abaramplasa bakaboneka abaramplasa ntibaboneka ahubwo twakuzurite iterega kwi hagiyemo nabonye usanga agiye baje bahe tumva tugira Barcelona mama ivyo byo nikibazo nuko D1 rirabona yuko guys iki kintu ngiye kubaza caramba baje ko namwe byo baje byo bapromoter kuri airport ati kibazo kirambabaza cyane muri cyacu D1 numwe afisa mahiti menshi cyane nanye imbere ko tawikigana mwese dinye ngaha namwe indirimbo ya mugenzi we wundi na D1 indirimbo ifisa 500 y'ama views mugaba uravye ma commentaire ni menshi cyane kandi bose bagira positive comment bivuga iki ari kukiveka arakora mugari umateka araboneka cyane mu biteramo abone ko abantu benshi bateri ivyatsi akudamagaza D1 mu bitera bwiyo tandukati bega hapfira bipfira mbemeze gute kira cyavuga kandi natwe tukizare ngato gice tukivuze ko nk'abantu novuga ko bakunda kubona kesi by'umuzika bibamwo sinzi kuri kote yiwanyu kote yiwanyu kintu cyo kudahabwa ibiteramo kwa D1 mukibona gute nk'abantu ruvuga bari mu muziki cyane gusumba abandi muri ko batwumvise bikano kanya. Okay, bon, je kubganje nibaza yuko ico kintu kiriho nivyo ariko naho kitari hose nka Safi Beach aramaze kuza nkakarorero muno mwaka arafe no mwaka ntagitera marose ibitamo gusa yarose igitamo cy'amakamba ivyo ruguru tubisha kuba ibitamo bya ruguru azi ko bari ruguru bijya n'ivyo umuntu yihamahamira kandi ushaka no gusanga ari we yabirondeye akavuga ati negurira iyo ndabizura ako je ndababwire reka tuanze turabiri hamwe umuntu ategura ibiteramo abafise ivyo ari karaviza cyo ni cyambere hama imbere yuko avuga ati ndafise ivyo mviza akavuga ati aba bantu mviza boshimishwa na runaka cyo ni cya kabiri icya gatatu abo bantu rero amaze kubashimisha nyimbagize bugira akabica nk'ubwira gatatu agenda yikorije avuga ati peut-être bari bakeneye uyu bon nitwo bideha muri no muziki ibintu byose bisaba connection iki kibazo cyarigeze kuba mu myaka yahera mbere kiraba kirekire cyane kuri Satubi ngo Satubi nasohoka kuvuga karirimbiye ngo ntaraja hanze muravyibuka Satubi bakavuga ngo igihe canje cyagira gute nicagera nzogira gute nzogenda mugabo nawe ntatinye kubwira abantu ati nituze turenda kutugira gute ko dusohoka nyabuna natwe dutegura ibiki ibiteramo vyacu kuravyumva monani rero ngaha rero sinja contre cyane nkavuga nkuko utagira inasenge arisenga mugira utagira inasenge yisenga D1 nyamba byose kwa mutumira kandi akabazi kakundwa bro haguruka uvyikorere urabona je haguruka uvyikorere habuze yuko wemeza abantu yuko kuko twe tushaka kubona ko D1 akunzwe bigina dinyi mugo ugasanga abantu bagira invest mu muziki n'ubudinyi ugasanga D1 ntarabemeza yuko akunzwe je icyo mbona cyambere ntuze ya D1 yokora nabanza haguruke kwanza yereke abakunze umuziki ndundi n'abategura ibiteramo ko afise fan base y'abantu bagize gute bakwiye management we ntihaguruke uko nidukene kuba twumva yidoga cyangwa bamwidoga wowe ntiyidoga abariyidogera wewe aranwe ko abaririnzi baridoga aba influencer baridoga abantu baridoga moro rero bidoga moro D1 burya subira inyuma bukebwe ntavyo twe tuzi none kuno kwereka vya bintu nivyo kuvuna kari imbere naro nk'ibiteramo manager abacakenekaho ariko ahubwo rero icuno muharero hinge gatoya D1 rero intuzi impambano mu mwaka no kanya wewe urabizi kukunzwe kandi c'est vrai arafise abantu vraiment D1 twaribonye muri ni weba twaribonye mu makamba twaribonye mu magenda atandukanye twaribonye ko ahonye ku mutwenzi hose twaribonye vraiment management ya D1 banyimba ariko baratumviriza nimba bazona tubona
nibamutegurire show imeze neza yego kandi ari Hama wenyene ari wenyene Diwani ari mu baririmbyi ashobora gupafominga isaha yose indirimbo zitarahera Kandi indirimbo ziwe. akazipafominga neza kandi zose zikaryohera buri muntu jewe singiye kure n'umuntu yanditse ati abahereza imidiho yose nta nimwe Uravyumvaga Monami? murashima Diwane rero indirimbo ziwe zose kandi ziraryoshe kuri live Cyane. kuko kandi indirimbo ziwe zose burya muntu nze ya muri karaoke zivugijwe zoryoha Cyane. uriko uravyumva ni ba management y'uro nihaguruke imuteguriye show hama abakora invest mu muziki kazi bakaryokeza ko kugira gute kuko ubona Yego. Diwane bavuga Wariwe. kandi ndazi nyambo n'umunsi ari ku miliyoni badoze basanga yarishize ku miliyoni 5 yego nibareke kuguma biteza amaboko Diwane nimwe president aratevye yatubwira ati musanze. nimwe president nakarona Diwane tanze arazimvye. nimwe nye son excellence yatubwira ati ihangira imirimo na Diwane nabanze yihangira amashow yemera hombe canke yunguke uzi ikintu amadoza kimwe asanga badoze basanga hari ahantu yivanye yarimanitse ku buryo kugira ngo wowe mushikire hariya ari bizokugora bizogusaba umwanya c'est vrai Nuko. ni ukuvuga ngo niyivane kujya anya yashoboye kwivana mu ba underground akishira hano ageze uno munsi nibamukorera icyo urabona hajya anya abantu ibintu tudatahura ni bimwe ushobora kuba wicaye urindiriye ngo baguhamagare ukazorinda upfu udahamagawe anyway rero pour éviter ça nibategura igiteramo cyitiriwe D1 abereke binashobotse baraba ahantu hari agatere kameze neza gapanze fresh kuko icyo nzi cy'abafana ari nabo abafana arabafise indirimbo ari nazo performance arayishoboye cyane kuvuza arabishoboye live arayishoboye rero nibamukorera ico kintu hama twika umuziki wari ku mutwenzi igihe haberayo igihe Big Fizzo yari na Diwane ari yari ndavyibuka none ari Big Fizzo avuze ijambo ryiza iyi mpari venga mwayibona mwitonze abana barasara bararira ubu yari afise indirimbo zingahe ibaze ubu naho afise n'amayipi anyway mwavyumvise kuri Diwane nabone ko bagiye batandukanye bidogera navuga bategura ibiteramo cyangwa aba promoters bagiye batandukanye bashe nitegure nibidogera bategura ibiteramo gusa nabyo bagiye batanduka babidoge bivanye nuko support ya Diwane idahagaze neza nkuko yari abikwiye kuyironka nkabona yuko kandi ja kabiri naco bamwe bita kuri management yabo sindamwe bibona ico kintu bati management yabo ntibatari umuziki neza ati baruga bamwe nivyo bavuga twari ko tuvuga ivyo bagiye bavuga abagiye batandukanye ati batari umuziki neza ko tabwaze barahanuza abagiye batandukanye kugira bahanure umuziki wa Diwane ashaka kugira iki promoting abandi nabati ngo Diwane ntasohoka ati ibintu bituma Diwane atagira iki adatera imbere nivyo birimwo je ico mboneye muri kano kanya ndashaka turondere nka Diwane mu munota umwe gusa kugira tugisha tubwiye turondere D1 ariko tubwiye twumvirize réellement wowe nawe kubwiwe ivyo avyakira gute kubona yuko abandi bamuvugira eko nivyo baramuvugira nivyo mbewe kuri wewe ama nawe avyakira gute nuko isamizi Black FM ravugana de station ubona yuko turi kumwe na Digne Delicia Rubambo kundi ruhande kumwe n'umu ingénieur de son ingénieur de vidéo no kwa ewe uraraba ingénieur cameraman uraraba ntutugirire nabi ingénieur de son ariko ararenze bro kivumbe yubahwe kora ibintu bimeze neza cyane uramubona sha Diwane aranse ariko arita telefone ariko ko biri kose tukamutora turaza tubwire ingene bimeze hado butabasaza kutubwira ariko cyo nababwiye coco nabo kabisa imyidogo kuri Diwane ari myinshi cyane ko gatandukanye kuva kera abone ko na Melissa yagize cyavuga ati kuri umuhungu wacu nawe yari mu bandi nawe ari muri list yabo bidoge bakavugira we yavuze ati jewe haronka Oscar fashion yamfashije akamba impanuro nena hevyo muziki yambaye hafi aranterera ivyumvira ntera n'amahera ataca ikarunguka atakiko aragira mugabirangira ngarutse mugu bimeze fresh sana bamuzwe nkamuye kuri Friends of Amstel final kwa Daju kiari kiuca mbere camuryoheye Melissa kuva ngira ko yataba muziki wewe bigi Melissa rero ushima abana na mwanga bamwima amasho bakanamuroga yavuze ati ako je munyimesho munanogi abona ukuntu yari beje ingaruko mujama aregerana bro aregerana intunu y'amashano intunu y'amasho byose bimwegera byose bihurira nayo mwe muri vugije by'amasano by'amashano by'uburozi on top be face on the floor afise isuma agendana mu myaka 5 bamuhaye reka ndakubwira ikintu kimwe urabona muragendana
Biveze biramenyekaza ko yitungiwe n'Imana kandi ikindi kintu naco nibaza ko kimutabara kuruta ibindi bintu byose nuko atabiyayura mutwe atanzoganwa yaba n'inzoga canke itabi canke iki vraiment ubu twese tuba twandika ngo rest in peace ngo uzokwama mu mutima yacu ego iyi miziki irimwo urwanko vraiment kuyikora bisaba utanga igitambo n'uwo mwose rimwe gutera umugongo n'intongwano ispeso anyway nuko neza zo mutwa diyo tuzogaruka ariko kandi